Ku mazina ni Ngendakumana Moise. Reka dusenge hanyuma tubabwire ibintu bikeya tugiye kwigana. Turagushimiye data nyeningabo, tugushimiye imbabazi zawe zikomeje kuturinda no kutuzigama. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinginze uzutwihangemwo, tubabariko turabanyabyaha, ibibere n'ibikwiriye byo tumushigwa hejuru, reka rivyo bikomeza kuba, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo akaga dutejwe n'icaha cy'ubusambanyi. Dusanzwe tuzi neza yuko gusambana ari bibi. Icyaha cy'ubusambanyi kigejeje iyi si yacu ahantu hateye ubwoba. Kirimwo mu bavyeyi, abapapa, abamama, abasore n'inkumi, abana. Iki cyaha kimaze kwiganza no guhabwa icicaha. Birababaje kubona abantu benshi kino cyaha tugikora. Aho usanga umuntu ashobora no gusambana, ejo ugasanga ariko araririmba nta kibazo kandi azi neza yuko yarayasambanye. Iki cyaha cy'ubusambanyi kiri mu byaha byahanuwe. Twumve neza yuko iki cyaha cy'ubusambanyi mu by'ukuri abantu benshi kizobahitana. Iki cyaha nico catumye Abisirayeli batagera i Kanani. Kubasomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu cigwa ca 41 bariko barasobanura guharura 22, 23, 24 gushitsa 25. Iki cyaha cy'ubusambanyi berekanye neza ko Satani azokigwizamwo inguvu muri kino gihe cyacu giheruka, akagifatira ko benshi. Uyu munsi rero ntabwo bisigaye bitangaje, ico cyaha ubu carasirimutse, ubu ivyaco ntibikivugwa. Ariko nk'abakobwa hoho harimwo akaga, kubera ko hari nubwo ugikora kikagukora ejo ugasaminda. Niba uri umuhehesi, umenye neza ko n'urugo uzubaka rutazigera rubagwiza. Ibintu byose rero byo mu ijambo ry'Imana tuze tubiha agaciro, tuvyumve neza ko ari inyungu kuri twe. Uyu munsi nimba wifata nabi, umenye ko uriko urarema uko uzoba uri mu myaka iri imbere. Bantu b'Imana, dushaka twokorera Imana, dushaka twohinduka, kubera ko iyi si nta muhinga wayo. Nimba isi itaragukaranga, hari igihe bizorangira ugiye mu gasho. Ubuzima bwawe bwose bugiye kurangirira hehe? Mu gasho, kubera ko ntiwigeze wumva. Hari igihe rero uzicuza, ariko igihe carageze iki carakujanye. Ubundi ho igihe ntabwo kigugwa. Nayo twebwe tubaye muri ino si, buri muntu wese adatekereza ku buzima bwiwe bw'ahazaza cyangwa se bw'ejo hazoza. None se ubuzima bwawe wiyumvira ko ubuha icyerekezo icahe? Nawe wiyumvira ko uzoba mu bantu bazosanganira Yesu? Uyu utari ko bitegura uyu munsi, inyifato yawe, uko ugaragara, uko wambara, uko wisiga, mbe mwari muzi yuko izi nyifato kuntu mwambara, abasore ukabona badukanye ibintu by'udupataro, badukanye ibintu byo kutambara amasogisi. Mu gitabo cy'Ibyesho Yohana 20:8 ngo inyuma hazobimbwa n'iki n'abarozi. N'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Ushobora kuba utaroze mu buryo bugaragara, ariko ukaba wariroze ukazoba inyuma y'iki y'umugo. Muri kino cyaha cy'ubusambanyi hari abantu benshi cakubise hasi. Ingingo y'ubusambanyi mu by'ukuri utageze ku musaraba izoguhitana. Yosefu iki cyaha yagitsinze, muzobisoma mu gitabo cy'Itanguriro 3:9. Iki cyaha yagitsinze kubera ko yari yarimitse Imana mu mutima wiwe, nk'uko Dawidi yabivuze mu Izaburi 111 umurongo waho wa mbere, ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo nawe kugira iki kugucumurako. Iki cyaha uzogitsinda igihe cyose ibyo usoma n'ibyo wigishwa uzoba warabizirikanye, kubera ikintu kidutera ubusambanyi icyambere nibyo turya. Ibisinza kubivuga barabyanditse, nibyo tunywa, ni nabagenzi babi tugendana batari beza. Ibi byose biri mu bituma twikwegera muri kino cyaha cy'ubusambanyi. Ikindi naco ni zino telefone z'Android. Izi nazo ziri mu bintu biriko biratuma abantu benshi bagwa muri kino cyaha cy'ubusambanyi. Kuri iki cyaha cy'ubusambanyi nabwiye ngo Yosefu mu gitabo cy'Itanguriro, Yosefu hari ikintu cyamurinze. Reka tuhasome. Ababikora mwese, igihe cyanyu kirahari. Hari igihe bizorangira bagupfunze, hari igihe bizorangira umaramaye bagufatiye ahantu. Rero icy'ingenzi ndumva nuko twobiheba. Hano mu Itanguriro 3:9 umurongo wa 6 haranditse ngo, reka mbere ku murongo w'7 haranditse ngo, bariko ravuga ku mateka ya Yosefu. Hanyuma y'ivyo inabuja
agomwa Yosefu aramubwira ati ngo turyamane, maze ariyankira yishura inabuja aterega databuja ntaco yibaza kuvyo ngaba vyo mu rugo, mbega yanjeje ivyo afise byose. Umurongo w'9, nta wunduta muri uru rugo kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe, none noshobora nte gukora icyaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Imana yacu ihabwa icubahiro. Yosefu amaze gutega umutego na muka Potifari, yaravuze ngo nta kintu na kimwe databuja yigeze anyima cyo muri runo rugo uretse wewe, none noshobora gukora icyaha kingana gityo nkaryamana n'umugore wa databuja. Muze musome mu gitabo ca Samweli ya kabiri, muze musome 11 uhereye ku murongo wa mbere. Muri ico gice c'ugwa kabiri rwa Samweli handitse ngo nuko ingabo z'Abisirayeli zija ku rugamba, ngo ariko Dawidi we yisigarira hehe? I Yerusalemu. Babandi bose badakora, burya kudakora kwiriguraho canke se babandi baryama bakavyuka saa 2 saa 3, abo bantu bose bafise akaga. Dawidi asigaye Yerusalemu, abandi bagiye ku rugamba, abarizengurukisha kuko yarabuze ivyo akora, ngo ariko arazunguruka mu ngoro yiwe. Nuko ababonye muka Uriya abaramwipfuje, amaze kumwipfuza acatuma baza kugenza ute? Kubamuzanira. Mu gice ca 12 ca Samweli ya kabiri handitse ubwo umuhanuzi w'Imana yaza kuri Dawidi amucira umugani. Yari Natani, aravuga ati habaye umugwizatunga n'umukene yari afise ukwibi, arayimucira. Dawidi yumva ararakaye, aravuga ati uwo muntu akwiriye kugenza ute? No kwicwa. Natani arangije aravuga ngo uwo muntu ni wewe. Abakora ibyaha bose amaherezo yabo ni urupfu. Mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere umurongo waho wa 29, hano havugwamwo ibyaha byinshi. Haranditse ngo buzuye ukugabitanya kose no kugira nabi no kwipfuza n'urwango rw'ubusa, buzuye n'igono n'ubwicanyi no gutongana n'ubugunge no kwitamba ku muvyimba n'abanegurana mu vyongorerano. 30, n'abavuga abandi nabi, n'abankimana, n'abatukana, n'abibona, n'abirarira, n'abigenera ibibi, n'abatumvira abavyeyi. 31, n'ibipfu, n'abava mw'isezerano, n'abadakunda n'ababo, n'imburakigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiriye no gupfa. Nubango icyaha cyose twigishijwe uko coba kingana ni kibi. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiriye guhunga, nkuko Yosefu yabigenje kwa Potifari, agahunga muka Potifari. Nta bikorwa bibi byose dukora bitandikwa kandi bitazotugiraho ingaruka muri ino si canke se mu buzima bw'ahazaza. Icyaha uko coba kingana kose ni kibi, dukwiriye kugihunga tukacanka, ahubwo buri muntu wese akimenyereza gukorera Imana, akaba mu Mana, kuko nivyo bihesha amahoro. Ibyo tubamwo byose nta mahoro birimwo. Dushaka twobiheba tukiyegereza Imana. Abadasoma tugasoma, turi ku nkingi ivuze ngo akaga dutejwe n'icyaha ciki cy'ubusambanyi. Uko wambaye, uko ugaragara, ibi byose nivyo bikurura abasore. Wewe ugashobora kuba utanabizi, ariko umunsi wose ukarangira usambanije nk'abagabo 1000. Ibyo ukazobibazwa ku munsi wawe. Ubu abasore n'inkumi benshi bageze kure mu mushinga wo kuvuguruza Imana, bagerageza guhindura ibara ry'urukoba rwabo, kandi ubwo ari kugerageza ikitagize ikidashoboka. Mbese umunyetiyopiya yobasha guhindura ibara ry'umubiri wiwe cyangwa ingwe ubukondo bwayo? Yeremiya 13:23. Ahubwo icyo bagezeho ni ingorane nyinshi. Indwara z'urukoba zikomotse ku mavuta. Amavuta yose uzi ko ushobora kwisiga akakugiraho ingaruka ntiyemewe. Amarangi mushira mu mishatsi ntibyemewe. Ayo basiga ku minwa bakagenda bayagagirana ntibyemewe. Ayo ku nzara, ayo ku maso, n'ayo basimbuza ingohe, ibi byose biciriweho iteka, kuko atari ukugomera Imana gusa, ahubwo bitwara igihe n'amafaranga, bikanyaga umuntu ikinyabupfura, kuko agira ishusho nk'iy'abamaraya. Irinde rero kwambara uboshe, irinde kwambara ibigufi,
irinde kwambara ibizotuma umanitse ukuboko nk'uku babona no mukwaha bijya sivyo. Umukobwa w'indero yarezwe harubwo hano mu ntege yari akwiye no kuboneka. Ibi bintu vya mode muri kugenda mwadukana nivyo bintu biriko biradukwegera cyane caki tubusambanyi. Ezekiel 23:13 nuvuga ngo izi nyambaro zose nizikurura ubusambanyi bw'abasore n'abagabo. Igitekerezo gishizwe imbere na benshi kandi cigaruriwe n'igitsina gore n'ubushaka kugira iki kwigaragaza. Bavuze inzira iki cyaha kinyuriramwo, uba usambanye iyo ukoze ibi bikurikira: kuryama hamwe n'uwo mudahuje igitsina mutashingiranwe, ubura umusambanyi. Iyo ukorakora uwo mudahuje igitsina ukaba nk'umukangura ibitekerezo, ukabakaba, ubura umusambanyi. Gufata ku rutugu, kugenda mu nzira ibiganza bifatanye, byose muamura abahehesi. Biriya byose by'ibiganiro mukora mwijoro aho abavyeyi canke sindi miryango batababona, biriya byose bizovyara ubuhehesi. Abantu mwese mubikora mwibanga mugende mu bihebe, kubera ko hari igihe bizorangira bagufashe. Mu bihebe mu vyihane. Gukenera uwo mudahuje igitsina ko agukabakaba navyo n'ubusambanyi. Kwikinisha igitsina navyo n'ubusambanyi. Gusomana n'uwo mudahuje igitsina kwitama, ku munwa, ku kuboko navyo n'ubusambanyi. Gushaka guhobera uwo mudahuje igitsina aho batababona navyo n'ubusambanyi. Gutindanya ikiganza n'uwo mudahuje igitsina navyo n'ubusambanyi. Gukunda gukabakaba ingingo z'uwo mudahuje igitsina. Gukoresha igice c'undi n'igihe yaba adashaka uhishe abandi. Kwandika amakete yo mwibanga utagamije kurushinga nabwo n'ubusambanyi. Guhamagara mu marenga uwo mudahuje igitsina ngo bitamenyekana, ubwo ni mu gihe bamwe bazabakubitanira utugohe. Ibi byose n'ubusambanyi. Gukundwakaza amakete wandikiwe n'uwo mudahuje igitsina utifuza ko yasomwa n'abandi. Gusugwa gwihishwa n'uwo mudahuje igitsina ntugamije kurushinga ariko wamira kwanaka. Ibi byose n'ubuhehesi. Kureba filime z'ubusambanyi, ivyo navyo n'ubusambanyi. Kugira amatsiko y'ubwambure bw'uwo mudahuje igitsina ni vya bindi tuza tubwira abakobwa. Kirazira kwambara ijipo ikuboshe igaragaza impuzu ugenza ute wambariyeko. Kirazira kwambara ikanzu canke se ijipo igaragaza ubwambure bwawe. Buriya bivuga ngo wewe uri umusambanyi, n'abakubonye nabo bibavyukijemwe amatsiko yo kwiyumvira uko umeze, nabwo niki n'ubusambanyi. Kurangazwa n'uwambaye nabi agaragaza ikimero. Ibi navyo biza bishikira abahungu benshi. Kabona umukobwa ararenganye ugaca ukubita y'ijisho no kukugonga bakaba bokugonga, navyo n'ubusambanyi. Guhora ukeneye uwo mudahuje igitsina, gusa n'ukora imibonano yo mu bwenge, ibi byose biza biba. Kuvuga ijambo rikangura ubusambanyi mu bandi. Kuririmba indirimbo z'urukozasoni. Gukunda gukorana n'uwo mudahuje igitsina, kumva umenga niwe mwokwishakira gukorana, haba mu kiyede, haba ku murimo, haba kurima, kumva umengo umukobwa runaka niwe yokwama iruhande rwawe. Ibijya byose n'ubuhehesi. Kwibanira n'abo mudahuje igitsina witwaje umurimo w'Imana. Rero iki cyaha cinjirira mu nzira nyinshi, kubera ko ni itegeko rya 7 mu mategeko 10 ngo ntukagenze ute ntugasambane. Ndangiza muze rero ibintu byose tuze tubinyuza mu muco w'ijambo ry'Imana. Buri kintu cyose uzogikore mu muco, niho Imana nyina amahoro izobana natwe. Imana idufashe, iduhe kumva, iturinde kuba abasambanyi mu izina rya Yesu.